Niboka na ofisi Urabona naboka namba urabona naho namba amari jaje n'utwa amafaranga make nk'umuza bambaye yamarameje rabi mishatsi nta bintu birimo bikaze bigira abastar ngoma nkora ama video yibe ama miliyoni bwo babigara uboneme ko bumuboyi ko na MABUJA gumahara nande je nabigenze gute neme ko yagusa umuboyi man kandi muzoze muguma mumvuruga nkumegano kwa na makofi kubera iki igihe aje umukobwa agiye mu rupangu aza mvuruga je sindakuzi gusa kwambera aje akakobwa gato nyamba bakita nyambarinde kademu ukameze ukuntu ni mundoza amasaha nibiki namwe muraje none jero nagusanze mu masaha ubwo je kituma ndabo bamwe amesha makuru kwa nyene kuva kyazwe medukora mugabo je nk'ubu dukorana ubuje ndumuboyi ukameye gute kandi uye akazi kapfuye kwana mwera ugombo nyinshi namwe biya ibiyeri nairo yigo izo ni biya zo mu Buganda ibiki ubu ninwera rugombo bwasiganwa rugoro nk'ubu ni ngano kwa n'amakofi mugano ko nyene iki kintu wosaba umuntu yumva yo gufasha nk'umuririmbyi n'umusika bano saba fasha uburyo ndagowe ndakenye ngira kantu nkora kugira ngo ngene ndandaza nk'ibiratu wa niyo business ubumenyereye cyangwa ngenda ndaza impuzu cyangwa ngire restaurant bakanterera amafaranga nawe wanandi je ndagowe kandi ndakora igihugu imyaka 15 cyo nababwira kwanza cyane na mbere abakunzi ba STV ndababwira ati hi how are you mama samgo nababwira ati divining vraiment merewe nabi bayikunda bafashe mbwo ndizi ko bazofasha kwandazi barayitahura kaje ndabakunda ni mukora nk'abandi musha kuri YouTube nkandashaje ndupana kuri Facebook n'ibiki bafashe kandi uburyo buzoshikira mwebwe mu bijeje muzofashe muraho mumeze neza reka mvuge mwiriwe kuko turi mu masaha y'ijoro hano i Bujumbura turi ku masaha ya mudutunge kuba mutari ko muratubona ndiko nkoresha toroshi ya telefone turi isaha 3:30 ku masaha y'i Bujumbura niyo mpamvu tuko turakoresha telefone twaje kuvumbura cyangwa twaje kurondera umuntu atavyaze ko kandi twari tumukeneye cyane bica biba ngombwa yuko dukoresha ibikoresho twari dufise kuri uwo mwanya so novuga yuko murabona ali tumondani ni ngumu lakini tutapambana tu so kubatambona neza uko biri kose ni MC andi umwana wa STV nkuko mubizi rero kumana nanje kurondera BAODEN ikiganiro muherutse kubona mwarabonye yuko asigaye ari umuboyi ariko jewe nabonye benshi bafite amakenga menshi mfatiye ku makomantere camvuga ati nanje reka nshikeyo nkuko nama ndabibakorera ndabe neza na neza uko bimeze menye situation yiwe menye ubuzima arimwo menye vyabitumye cyane ninjire mu buzima bwiwe cyane na chanzo donc intango ya BAODEN muririmbyi w'umurundi kandi w'umuri je kuba umuboyi so nachoka mkono wo kurarusha no gufata itoroshi so nkuko mubizi rero twifashishije telefone mu kwimureka kugira mubashe kutubona na buke kuko biri kose rero ndaza gusaba mu cameraman nkurikire twinjire aho nimba bidukuye mwarabonye ko mu MABUJA w'akazi arakazi sana rero tugoma turabuje bwose ingene tuza kuhashika cameraman harabona cyangwa nkoresha itoroshi harabona reka niyongereza gatoroshi sha so uko biri kose rero mwabonye uru nugo rwa rugo twabonye mu kiganiro ko aba ubushize murazi ko ikiganiro atari je nagikoze cyakoze nundi mukozi wacu wo kuri STV bon mvuge gutega bashe ndodore kujya MABUJA aranyica sister ni sawa ndakubaze gato we basanze bakwita nitwa Kimana Joseline. Joseline uba ngaha nyine hafi. Yego. Twashaka turangira umuntu witwa BAODEN. Je ntawenzi. Nawuzi? BAODEN ni umuhungu w'umusani aheruka gukora ikiganiro muri iyi minsi mike heze ngaha niho twashaka. Mvuga Jamali. Ameze gute? Ni umuhungu nyene mugufinya kwanza. Yaririmba. Yakunda kuririmba agira ikiganiro ngaha. Uyo nyene. Ndamuguhamagariye ntihari reka ndamubwire MABUJA wiwe ndebe ko oya MABUJA we ntihari yego MABUJA we warakaze
ahubwo rero wewe injira kimya kimwe duhamagarire jamari bambe niwe jamari nyene bauden ariko ntusarisha ntuhamagare mabuja wiwe kandi ntabimenye wo muhamagara kimya kimwe atari umuntu akurondera sivyo reka namuhamagara sawa sawa turakurindiri ese nejo bauden jenzi kuja ngomba kutukamera n'ibitugani bisese mwanza kutukamera duhamagaye wewe tukukamiye kubera wavyizanyemo navyizanyemo je nkene warondera bauden sawa munza ntako kwanza sasa no munsi ndababesha no munsi no munsi amenyo barayakurayo ndakeze ariko ntaco gumana natwe turondera uburyo bwose tumuronka mabuja biki gihe bagiye kuzana inkoni none wewe nagutumye bauden ucuzana mabuja wiwe yego no bari ari doga ati kubera ni mabuja wiwe ntazi niyageze none tumukura he sinzi nawe tufashe basi ngene twumurongo je nahize kumwe no muronka nanzi ko ari mu rupanga ariko namubuze yari reka kumunyegeza dufashe we nawe ntiwofashe umuntu umva ni wo yaje nkahamagaye mabuja wiwe sinshobora kumubona nsubira ndamuhamagara mabuja wiwe akora iki ni wakorera none tushaka mabuja wiwe twebwe none cyo namukura ko ari wakorera cyangwa nawe ufise umugambi mubi wo kumutwima oya ntabwo no mubima kandi ari hari ni sawa meze neza nutinya ngo ndiko narakumureka nashatse tuboneke muri kamera meze neza ariko meze neza ajya bakwita gute cyabanyitsa Eric Minani Minani yego Eric Minani ni rurimi nyabaki ni mu Kirundi ajya bauden rero nivyo vyukuri no muboyi vuga cyane no muboyi nawe ukoreye cewe cenandi umukarani uraza haba ariko gusa ahaba abangaho nyene mugabo hari gene nkubu atari uyo bari shaka wonjire kimya uranwe tabi cewe citandire nyene ganja nkanywa nyene nakandi kayoga nyene kakaribu kandi uricima je ndakugurira kandi gakaribu ariko komera mutama ndakugurira kandi gakaribu ariko je winjire kimya mu rupango munzanire nyene abuja we ntabibone sivyo gusa sinzi yuko no kwinjira kubera nabuja wiwe urumva hari gihe yoba yaryamye mugabo abyutse ngomba rero winjire kimya wewe je ndakuguririye icupa abyutse nyina wiwe oya we genda kimya ndakugurira icupa kugenda nogenda mugabo ujye mukobwa nawe acafuhira ujya mukobwa nyene mugufi kwamabere nyene mugufi wogira ngo oya sinabuja ujya mukobwa nyene yaraso gusa wanyoye inzoga nazinyweye gusa ubwira ibintu bitajanye we waborewe ce nanyweye inzoga mugana naborewe ndafise ubwenge ukaba uri kumbwira ngo umukobwa w'amabere w'ibiki n'ibiki gusa kujya kubera gusa yamanuye no turi kumwe na bauden twagiye ku ruhande gato nkuko nari nabimemereye tuza kumuronka tuyage nawe byinshi bigiye bitandukanye bauden gute kwanze ni sawa meze neza ni neza mugose neza ko muziki warapfanye bimeze nabi navuye mu Buganda afise amahera menshi ngeze nganda akora umuziki mbwe ibintu guma bihara amesha amakuru kumbanira ibiki ngoma nkora ama video yibe ama miliyoni bwo babigara uboneme ko bumuboyi ko na mabuja guma hara nande je nabigenze gute neme ko yagusa umuboyi man kandi muzoze muguma mumvuruga nkumegano kwa na makofi kubera iki igihe aje umukobwa agiye mu rupangu aza mvuruga mabuja rasara unaye mwe namwe muraje umusanze ngivuye kwinywera akarugombo ko je ningwera nababoyi nabayaye yampaye 5,000 n'amajana 5 mugabo urabona sikaje 2,000 mucamuza gusa mwani kamenyo naho ndabona nganda ndabona hari gene muhamagye naya mu rupangu mukasarisha newe mugomba kwibiki ndekera ubuzima bwiwanje ganyama nendi musani tone yaba nendi musani bigahomba nkahomba nayifise ibanza bitatu mu isoko
muri quartier 10 quartier 9 ajya mu cyasoko muri vale ama quartier quartier combien yamba vyaraheze mumbabarire vyarahiyare muri ville ndagikindi kibanza ajya mu Kamenge chaka ni chaka tatu ajya ona namazina yariyo vyarahiye nyama namvye mundeke bwo je sinahomvye ndacari muzima kandi muziki nuhomba abanyemesha amakuru mwanya rusaku nibiki mwebwe ndeka nk'uruboyi bwiwanje mundeke n'ubuzima bwiwanje natwe tuvu bosi mabuja nje avanyica kandi mundeke n'ubundi umviriza Bauden umviriza turiza ngapi urazi kugira ndakurengene byangoye we nta telefone ubufise ndabizi ndazi tuyiga saa 3 nta nusu y'ijoro raba ku telefone saa 4 irageze none hamanigire jewe urumwicanye ugomba kungirwa narabe kumunyera kasi umviriza basi Bauden hajya urazi ko ugufasha utazi yazana uravyemeraho ego canke we je sindakuzi gusa kwambera aje akakobwa gato nyamba bakita nyambarinde kademu ukameze ukuntu ni mundoza amasaha nibiki namwe muraje none jero nagusanze mu masaha ubwo kituma ndabo bamugaba amesha makuru kwa nyene kuva kiyazo komeye dukora mugabo je nk'ubu dukorana ubugende umuboyi ne mundo ndakwibiki yumviriza ye gato uno mwanya hogira ugufasha uwo vyakira gute wana je no vyakira neza ko agenda gowe kana rero ugende kwanza baramvuye ko ibiki nibiki abantu bose kwana abanyimyaka mishi muri Sudani na Kenya Uganda Ethiopia ubundi ngani za mwanya wahomvye usigara umubo aha ndose ufasha je no shimira Imana ugenda buhoro rero pupa wacu ibintu byo kunkankamira ubanza ubishire hasi ugameye gute kandi uye akazi kapfuye kwa namwe rugombo nyinshi namwe biya ibiyeri nairo yigo izo ni biya zo mu Buganda ibiki ubu ninywera rugombo bwasiganwa rugoro nk'ubu ni ngano kwa n'amakofi mbwa nuko nyene waba hogira ugufasha gwa nk'udufaranga niho tuje dutwara muri rugombo nyene oya nizina ry'Imana nk'ubu no nk'amafaranga kwa muganda ndadandaza ibirato nangwa nk'ibirato nkashana kwibarabara nkakora cyankwe nkarondera ahantu ndandaza impuzu nkafuma ntembereza cyankwe nkagira restaurant muga amafaranga niyo mbuze ubuzima bwawe bwo kutangura kiboyi byatangiye mu kwa kangahe hari ryari byatangiye gute je navuye mu Buganda mu kwa 12 kuva mu Buganda jewe nari mfise umugore afise imyaka nka 45 ankunda sodaye gocho navine kubera iki nta corona yazanye ibibazo abantu nidukora ameza 5 tudakora ibiki umuziki wanje ku Muganda yasi kujya mugore yamendesha amafaranga ama miliyoni 5 10 ibiki nkora business mugabo na madira agendamo urumva ndabati umugore sinzi vyandondera kuba n'umuteso ntamvyarira ndabati kati amvyarira kanige mu Burundi nkoromba ne umuziki wanje bana underground baguma bacako hano hari induru man hano ubwo kangenda ukazi kiwanje uzondana nundi musi kwandabona yabe mu induru Bauden urumva hano hari induru nakazi kanje kari mu karafa umviriza jewe iyo nduru yabo bantu ntindaba turi mwijoro kandi bari wabo urumva rero uwo mugore akaguma agomba uko ndamugira urukundo ntituje kure cyane ndiko ndashaka kumenya watanguye ryari kwitwa umuboyi kuko tubimenye vuba ariko biramerega ko bimaze igihe kingana gute je nashike mu wa 12 mu Burundi ukwezi watanguye kuba umuboyi niko nshaka kumenya hari ryari ni mu kwezi kw'indwi ucurakauka ndapowesha abamesha amakuru bandondera bagirane mugabo ubu nani simufise ntaniki mugabo sinigene maje musanga mu rupangu hazanga umukobwa araho ubona waje wewe igitwa je ndabaho umwanya ndabaha icubahiro kwaje ndabubaha iki kintu wosaba umuntu yumva yo gufasha nk'umuririmbyi n'umusika bano saba fasha uburyo ndagowe ndakenye ngira kantu nkora kugira ngo ngene ndandaza nk'ibirato wa niyo business ubumenyereye cyangwa ngenda ndaza impuzu cyangwa ngire restaurant bakanterera amafaranga nawe wanandi je ndagowe kandi ndakora igihugu imyaka 15 mabuja uzobikuramo mabuja wanje nikagufiya ntago kagufiya maze gukora natanga hajya mu kwa kangahe basi mu kwa gatandatu uvuze mu kwindwi okay mu kwindwi utu mu kwicenda uwindi ku munani maze nk'ukwezi ni misi
amezi abiri aho amezi abiri ntabwo amezi abiri ni ukwezi n'iminsi bivaye n'amatariki kajya kamabuja rero kankunda rwanda umubogare ndi mwiza n'ibiki mugabo afise umuduga akora muri banke ibiki mugabo kankunda n'ubwenge nkora n'akazi mugabo rimwe na rimwe afise TV ajya ndani yabonye kuri TV indirimbo yanje ibiki arasara kumva mutipe no muri yatanga niwe nabonye kuri televiziyo nabati wapi sije kazi bwando ndere ngene nipanga mpanga inzu kwa jene nkuna amafaranga afise yo gupanga inzu ndaba neza ku maguru n'amafaranga afise yo kugura niboka na afise urabona naboka namba urabona naho namba amari jaje uradona jene kwa amafaranga makiya nk'umusaba yamara meshi rabi imishatsi nta bintu birimo bikaze bigira abastar urabibona cyangwa ati urumva ni hatari inzara jewe ndabishino ndabanga akajambo kanyuma ku bantu bukuyumvira kugufasha abantu bose babishoboye uburyo bafashe jewe subira kuba nk'umuririmbyi banterere nko amafaranga gupanga inzu nko amafaranga yo kugira agateka kantu nkora n'umuziki pembeni urumva kwaje indoto ziwanje no muziki bwoco nabuze no buryo urumva turabona ko buranije ni saha 4:11 kandi twakuronse bitugoye ariko kandi uko biri kose ivyo twe dukeneye kumenya twabimenye vy'ukuri twamenye yuko BAODEN ariko kazi karakora no munsi ariko kandi tuguhoze cyane ku buzima ugezemo nta kidashoboka ariko kandi tugufasha ifo mufashe mukiriyo kubera iki haraho twumva bapfuye bari mu bitaro bagwaye amakasa n'ibiki bagasama amamiliyoni amajana ngo ku radio ngo twese miliyoni 80 twese miliyoni 70 bakabaha twageze guca kandi ari kiziga kiri mu bitaro hari umuntu umva uje nafishe umuntu ngo fasha mu bitaro kanaka ngo twaye ikiziga je ndacari muzima abarundi nabakoreye vishi mufashe nkiri muzima mufashe vraiment nanje mbeho nyene nk'umustar mabuja wawe ntadusange ngaha taha wowe uko biri kose ndazi bizogenda neza tugushimire cyane asha murakoze cyane gose kandi Imana ibahezagire twizeho mututunge imiduga iriko irarengana turi mwibarabara kamera ntimbitereka irerekana amasanamu nuko yo kamera yarigiye kameramani yaragiye ku ruhande BAODEN yamvuze ati twagarutse mabuja wanje n'ubuzinzi nza kurariwe gabo je aya namu natese njya nogeje ivyombo na mesu uniforme z'abana nagize kwa nkajya nkora ndi Ububoyi ndiki kwa mabuja anyishije ko vyatari numva ni hatari fo sinzi ngene bizogenda cyose abarundi bafashe nanje ntera imbere nk'abandi Steve yizeye ku buryo ico hogira nugufasha ikagisha kuri Steve yemera ko bizogushikira neza cyo nababwira kwanza cyame na mbere abakunzi ba Steve ndababwira ati hi how are you mama samugo nababwira ati divining vraiment merewe nabi bayikunda bafashe mbwo ndizi ko bazofasha kwandazi barayitahura kaje ndabakunda nimukora nk'abandi musha kuri YouTube nkanda shaje ndupana kuri Facebook n'ibiki bafashe kandi uburyo buzoshikira mwebwe mu bijeje muzofashe ntimujije nk'aba bandi bashasha mu ngodo yabo kwaje kweri ndabubaha vraiment je ndamerewe nabi namwe murabibona gushimira cyane BAODEN urabona ko bwije natwe tukironke umwanya wo gutaha Imana ibahezagiye mugo cumugiye nabi nuko muje mwijoro mwakubwira nka mukobwa aza ku murango nkumare kuma n'indaro kwa nkubu sinziho njyama nawe bica bigenda tuza kuva ngaho amaze kwinjira ntaco reka tubashimire kandi namwe inshuti namwe bakunzi ba STV nkuko mubizi byamaze kugenda neza uko biri kose BAODEN nguri yaratashe sinzi ko mumubona yagiye kwinjira uko biri kose tuza gutaha nawe yinjiye ariko kandi turizera ko biza kugenda neza ni mwijoro cyane nta byo tuza kuvuga reka tubashimire cyane cameraman nta gisigaye atari kwatsa akamoto kacu tugende what up man